uri mwiza cyane urone. Merci. Mugana uri keza urakabati nuko na kamera ndayivuga. Kare wari kurisiga cytabwiye ko dusanzwe keza. Kwisiga donc. Ukuri? Rimwe. Nzogerageza gushikira boshoye gushikira. Ndababwira donc ibintu donc ndabibona. J'ai le rêve de rencontrer le président d'Amugati. Monsieur le président, hariyo amasecteur menshi ajamwe amafaranga. Ugasanga abantu ntabwo bafise ubumenyi canke iyo capacité yo gukora ivyo bintu amadrone ashokuza gufasha muri iyo secteur. Jewe nokora en tant que umunyamerika kazi nkagenda ngateza imbere Amerika ko mu gukorera jewe Amerika c'est parce que je suis obligé. Narabirahiriye ndavuga ati nubwo igihugu ca Amerika cotegwa nzoteza kukidefendre parce que barafise ivyo bama kandi takidefense basfat ngira baragufunga canke aranakwica uravyumva mugabo quand il s'agit du Burundi na promesse ni mefitiye Burundi nta kintu na kimwe Burundi bwigeze musaba Burundi bwaramvyaye burandera so jewe ndafise iyo birambabaza jewe umuntu atazi ico ndico jewe sindi umunyamerika kazi gusa ndi n'umurundi kazi kandi ijuru rizabagora kujamo. Merci beaucoup mama, Imana ikube hafi. None nivyo ibintu avuga nivyo kuko urazi ndabwira ikintu kimwe oya dépression nico kintu jambere cisha abantu murakunda kubona abantu benshi bavuga ngo dépression nukuri c'est pas une dépression kuvuga ngo urabuza amahera uravyumva uragira ayo mahera ukabura umwanya arumva ukuyajya ukabura umwanya wo kuyajya canke n'amagara ya ntana kwemerera no kuyajya kubera iki uburushe kuko uzokora 5 jours dans la semaine. Sometimes hariho n'abakora 7 jours sur 7. Hari abantu usanga bakora amasaha menshi. Jewe Sharon nakazi nkora. Ndi umunyeshuri. Utundi tuntu nutwarupiga mu gugiye ukaraba nta n'umunsi numwe njyama amasaha arengane ku munsi. Alors, ubicwa n'uburuhe ukacubura n'uwo muyaga kuko nta muntu umwe agufitiye umwanya kuko abantu fata ngo abantu bose bo muri ico gihugu bose babaye muri iyo lifestyle yawe hariya nta muntu akugiriye ikigongwe hariya aya mukase uvuga ngo nabazungu ni imigenzo y'abantu bo hanze nabwo ari imigenzo myiza cyane kuko na duse ni sengero rya satani hariya. Seven Vibes TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana 200 biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye ariko nubwo bameze uko n'abantu bakigogwa no kumenyekanisha ibikorwa vyabo canke ibicuruzwa vyabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu vyanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza. Karibu muri Seven Boutique. Kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Perso barakidnavye muga novuga ati umuvyeyi yarantumyeko. Okay, nibaza kuja Etats-Unis it's a dream y'abantu benshi. Bumvise ko bagira baje Etats-Unis bose bari celebration. Ntiwari ubizi ko un jour uzoja Etats-Unis canke est-ce que we ntavyo wari ushaka canke zakuguye ko bagutwaye utabishaka cyane abakobwa sindunga gusa turi bake umukobwa wo mu Burundi kazi umupilote ndakunda ibintu biri unique. Okay, umwana wanje nemeye kumutwara mu ishure novuga gute atari no ni nko gusaba umuntu ati ndagusavye umwana umunyigishirize urumva ati ntaje kwishuri kwako nzi ko kwishuri batanga kubigisha homosexuality bakiri batonya muri primaire barakubwira ati ubuye basigaye abana ati it's okay not to be umva ngo nyimba wabutsura umuhungu wumva muri wewe udashaka umuhungu hariho there is a way you kumukobwa shaka umwana wanje umunsi umwe aza kukungirira ama crise ya adolescence ngo nuko yumvise yuko it sounds good mu matwi wiwe yuko ashaka umuhungu acaza kukune n'indoro benshi ari ibintu bashatangwa kwiyumvira sometimes kaza bava ngo ngo donc ufise inoti canke ico woza uvuga ugasanga aca kibona nk'agafinyi canke ukundi kuntu
urumva or ntuzi igituma iyo dream jemba ndayifise urumva jewe nukuri sinkunda Etats-Unis iranshisha nukuri ndi ngaha kubera ko I have to ni kubera ko twese like don't overwhelm yourself so je puisque nzi yuko bitankundira ndi muri Etats-Unis mba obligé gukora muri iyo systeme nubwo binduhisha how bamfashe ntashwa Etats-Unis nkafata basi ivyo noshobora kuronka whatever ivyo nshobora kuronka nkagenda nkabitwara mu Burundi aho ndi moins déstressé uravyumva nkakora ego c'est vrai nzokwinjiza make muga je vais te dire quelque chose nta modoka nzoba mfise y'ideni uzomba ndiko ndagendesha imodoka ibujumbura azobazi ati ujya aye ni imodoka yiguriye cash money ngendesha muri Amerika imodoka parkinze hanze yego ni nziza mugabo ni deni bonanditse ntari kumbaho muri situation nziza again kubera amajambo y'abantu harcelé kuri online kuri Instagram et ça a affecté ubuzima bwanje pendant mes vacances igihe mu Burundi ndagira ibibazo n'ubutungane bitari bikenewe kubera abantu bafise ingorane zabo twahirukana ari mu gihugu ca Amerika muri USA Etats-Unis uyu munsi namusanze ari Bujumbura ni quartier Sororetse ni Sharon Lee ni umusitari arikina amafilime araririmba twakorana ikiganiro fapase ari muri Etats-Unis sinari nagiye umuntu kego ntara muri Etats-Unis sinari nagiyeyo twakoranye emission ari yaje ndi mu Burundi mugabo kiganiro nshaka tukigaruka ko ahari kubera ko abantu benshi bamubajije ibibazo mu commentaire arabo nabonye yishuye hari n'abatishuye muganifuje ko benshi abishura kuri uyu munsi mpamvu namurondeye kugira ngo abishuye live twakoranye ari muri Etats-Unis avuga kuvyakora ko mu pilote kwa kunda kwa mundi kusha kuba muri Etats-Unis hari abantu bamututse ngo araje bankora rekera ngo natahe hari abandi bamukunze ngo ari ambitieuse afise indoto ashaka gukorera igihugu ibintu byinshi rero amwe mu commentaire yanyu mwanditse iyo misi ifise ama commentaire basi agera kuri Zendumi yarabwe n'abantu barenga 151 ifise ama commentaire agera muri 324 ama partage agera kuri 284 n'ama likes 900 bisigura ko kigenda mwana gikunze ari abantu benshi mwe mwifuje gusura kumubona kandi rero dusubire tuganire ahari mu Burundi nabaciye akora ko bimwe mu bibazo mwagiye muramubaza canke ma commentaire yanyu niyo no munsi naje ngo dukorereko ndafise ibibazo vyanje personnel mugabo nzo kimubaza ikindi gihe uyu munsi naje kabanza yishura abakunzi bacu abantu baravyiganye cyaciwe cyarafa pasi cyaro banzira musaba abakunzi bacu ndaronje abakunzi ba Seren Vibes aba pasi Gloria yavuze ngo n'abakunzi ba Greta n'abakunzi ba Risha wenda baramukije Ngene abakunzi ba Ozi ego banzu baramutse muri bashaka nkame ani fenyase pupa bashaka kwigira ko banzi cheap hoes bari crazy bafise ishari rya hatari ring call kuri embassy reka bacu bacira kane nabisi babika inzigo mu mitima yabo ni bank na kino na kimwe kimaze kugira change feel okay bana ye duhagaze turi muri team mode muka mode muri mode ni muri mode naimvuze mode nka mode okay turi muri mode ya chill tugira duteye inkuru twitere tu story sibyo tere story twamusanzi wiwe muraza kuhabereka hose inzu ngene imeze ashike hano heza force mu diaspora amafaranga yakoreye kuyajya sponsor muri sponsor yande natwe baduhe sponsor bakunze urakina rika live batsogana okay ikintu cyambere nashaka guhera ko ni umukunzi w'ibiganiro vyacu muga yaravye na kiganiro atambwira ngo nzo ndabwira abatumire banje bakobwa uko ari beza yabikomanse mu kiganiro cawe nyene uri mwiza cyane urone merci
mugana uri keza urakabacu nubwo na kamera ndayivuga kare wari kuri isigaje tabwiye ko udusanzwe uri keza ndaya kwisiga donc rimwe nta mpanda zigiye hari ni na difference hagati ego uri muri mwiza uri mwiza nyine n'abantu nyine banza kubirondera muga urenze okay basije kumayange ikiganiro cyarafa pasi ngira ngo abataza kumwanya kujokera bacu siko kimaye saa yose nini ubanze kugira ngo ninasoma n'amakomantere abanze bagire ide y'ivyo twariko turavugana ryo munsi la fois passée twazi byinshi la fois passée twazi ku Sharon en général Sharon ninde ndabwira Sharon ngo byinshi compagnie yozo et for company Sharon ni en général Murundi kazi ndavuga ati ndi Murundi kazi w'umunyamerika kazi ufite nationalité zose muga jewe ndakunda Burundi cyane kuko nibwo bwamvyaye ngo bwakureze biragenze nabi ndakugiriye urumva Uburundi ni home ni nahantu ushika nkisanzura ndahakunda hangabanya stress jewe nk'umuntu hariya twaravuze ivyo nkora hariya ndi umunyeshure okay ndi umupilote muga ndi umupilote w'amadrone niga amadrone gusa muri programme yanje harimo n'indege kuko ni muri département y'aviation abantu benshi bakunda kubyitiranya ko ego ndi umupilote kuko ndavyiga gutwara n'indege muga ahanini je focus yanje ni amadrone kuko novuga niryo terambere shobora kuzana mu gihugu iwacu n'amadrone ayahe tuba tuzi amadrone ajya afata amavideo ajya amadrone akora ibiki ngira wowe n'ibintu yakora zose amadrone hariho ajye musanzwe mumenye y'amakamera hariho ayo bakoresha mu burimyi no mu bworozi barabikoresha mu butaka abasoda n'abapolisi barabikoresha babikoresha mu hebuye okay igisoda kirashobora gukoresha drone muri surveillance y'ama frontière igisoda kirashobora gukoresha amadrone mu ntambara igisoda kirashobora gukoresha amadrone mu kurondera amakuru cyangwa igipolisi abapolisi nabo bashobora gukoresha amadrone kugira bagende kuraba ahantu bagiye d'ailleurs igipolisi n'igisoda nico kimwe kuraba ahantu bagiye nyuma atadanje hari mu burimyi naho uramenya ibiteko byagwaye imaze kugwara n'ibingana gute ushobora gukoresha drone mu kuvomera imirima gute abari amadrone yabyo abijejwe abijejwe aca genda arasuka amazi cyane abafise agatanki bugurura akagenda aravomera cyangwa atera imiti mu ndimo haya n'amadrone atwara ibintu hariho n'amadrone atwara ibintu hariho n'amadrone rero akoreshwa mu butaka ayo rero niyo ahanini mu byacu oya ntaca munsi aja hejuru akakubwira munsi ngene hameze. Oh wow. Yakakubwira ama minere canke yakakubwira sol ufise nivyo rero kuriga. Nivyo niga. Kuri uri kura watoye ivyo uriyo gutora kwiga indege nyene gutwara indege. Natanguye muri contrôle de l'air muga cyo bita trafic de l'air. Natanguye kwiga ivya contrôle de l'air ari ivyo yanshi donc mu cyongereza bavyitwa air traffic control. Muga nabwo ari ubumenyi igihugu canje bufise. Birababaza iyo uri nko mu mahanga umuntu akakubaza ngo uvahe. Kaca kubaza ngo aho ni. Barakugiriye nawe. Cyane. Ndashaka kubona igihugu canje gitera imbere, ndashaka kubona hariho ahantu dushaka kuva tugashika. Je nyimba no kura gatonya harundi azoza agakora kandi drone irafise ikimariye cyane igihugu. Cyane gose kuko natwebwe bahariya nabwo ushaka kwiga drone tari umunyamerika dose bwene igihugu kawe kubera kuko bumenga wocu twara bwo bumenyi bwabo mu bihugu bya hariho accès ubufise hari ama information menshi umenya y'ikirere abantu benshi batazi hariho na accès twe tugi nka je ndi hariya ndashaka kumenya na president nivyo perezida wabo kuri ivyo so nabwo ari umuntu wari wese ashaka kumenya izo information so nabwo baha iyo accès ku muntu wari wese so moi je dis ni vyiza ko je le profite
kuko n'ubundi no kuri vraiment baradukoreye k'abanyafrika so koko ndabiba ubwo bumenyi nkabuze ni wacu biraryoshe basi hariho umuntu avuga ati ujye muntu ari ikintu yahevye muga ariyo n'ikintu yakoze hari n'ikintu yamariye igihugu canke abantu. Okay, ndiko ndagerageza kubera ko murabizi ko je n'abafite ibibazo byinshi ndaza gushika ibibazo byanyu mu nyuma cyane ku makomentari yanyu mbanze mpere ku by'iwanje kora ko je nani deplace je ndaza ngaho nta kuntu no profita. Okay, uri kuraraba imigambi yawe si reka ndakuvuga imigambi kuba d'abord ufise iyo poids yo kumva ko ari ikintu ushaka kumarira igihugu si ikintu kiba coroshe saba ko witanga mu bintu byinshi uri ready kwafronta ibintu byose bizokubuza gushaka kundi tuzaza zo guteza imbere igihugu cyawe? Biragoye sinovuga ngo okay je suis prête yo gukora ivyo jewe nshoboye en tant que Sharon muga sinoza ngo mvuge ngo ngwe bara ngo bidakunze ho nzoguma mbandanya no kuko je nzogerageza gushikira abo shoboye gushikira ndababwira donc ibi bintu donc kungene ndabibona. J'ai le rêve de rencontrer le président d'Amugati. Monsieur le président, hariyo amasecteur menshi ajamwe amafaranga ugasanga abantu ntabwo bafise ubumenyi canke iyo capacité yo gukora ivyo bintu amadrone ashaka kuza gufasha muri iyo secteur ugasanga hariho ibintu igihugu cogerako kubera iryo terambere rya drone kuko abanyamerika bo bari novuga ati d'ici nka 50 ans maximum sinatwara imodoka izobigendera hasi bo bashaka kuzana imiduga y'amadrone so biraryoshe iyo umenye iterambere rya Amerika ukarizana mu Burundi nabo bakiri ko bari develop bamwe bidevelopa namwe muri ko muri developa muka sinovuga ngo mwodugira rimwe kuko urumva bajya baraje kuduga muga at least igihugu canje kikagira nabo nyene ahantu bashaka kuvuga ati twebwe ahantu turashoboye reka tugende natwe twigisha abandi urumva yego. Courage. Urafise indoto yo mu nyuma kuzo kwiga gutwara indege ko nibatwara muri programme yanje mu gutwara indege shatse gukora nko pilote nongera kama class makanya mu pilote kugira uheze ishure segadima kinga umwaka umwe n'igice. Oh wow, ayiraheze okay reka rero ntandukire ku bibazo byanyu bakunzi banje. Okay, hariho uwatangiye ati ngo this girl can lie nyuma yo gufungwa afungiye Bujumbura ngoraje ngo babeshe ngo ni gambere ngo size comment kuri 7 vibes d'abord kwa gambere size comment kuri matenda ndayiheze kuyisoma ndayihebye sumukunzi wacu abazo kwa gambere size comment no sumukunzi wacu reka sinizo abakunzi bacu yari mara matata n'umukunzi wacu. Okay, ngo jewe nkunda umuntu avuga ukuri vraiment kuko amahanga azokwamara amahanga vyiza Allah ni vyiza Allah ni ngo nibandanye kukugaragariza impano za hama simukiro kigo nabikundiye sur Facebook vraiment il faut essayer kwandika ibintu bisomeka. Je t'encourage à rentrer chez toi pour participer au développement de ton pays, pour faire des innovations et former des jeunes. Amen. Tu vas former des jeunes? Bien sûr. Donc ça doit wahumenye wize Of course, yeah. Okay, hari ushaka nimero yawe? Ndashaka kuma nimero za manager. Abantu bafite icyo baterera kuri Sharon canke legalize bashaka kugira icyo muterere. Legalize ku batayizi ni filme bari ko barakina ko barategura y'abajana nyine bo kwirigara. Oya kwigisha ingeso mbi abantu bo mwirigara kuzihewe. Plus de 157 61 50 30 84. OK. Hariho umuntu yanditse ati ngo je me trouve aimer cette dame. Cette dame-ci, elle a un cœur spirituel qui l'accompagne à Dieu. Amen. Non. Ça fait c'est un cœur spirituel. Naragize promesse. Mascotte, yarananiye kuvavanura n'Uburundi kuko quand j'ai fait la promesse naragize kuri patrie.
yanje kandi there is no way nshobora kuvuga patrie yanje ndi mu mahanga biri hariya nkaba nico shaka nkaba mu millionaire even mugabo at the end of the day nzoce mpfa nk'iki n'imbaga y'impunzi yatereye imbere mu mahanga kurusha wa wundi yagaruka kubaka ubwa muvyari kwataratahuka none nimba hamushisha icyo gihe yari yavuze ko muri Amerika hamushisha aryoherwa gose yari mu Burundi naravuze ati burya umuntu afise ukuntu yakira ibintu n'ukuntu aba ahantu n'ukuntu n'imigambi yo personnellement ashobora kuba kuri we atahakunda ariko wowe wundi muntu hakunda donc icyo gihe yarivugiye wenyine mbwo abantu bashobora mwatatse ngo ko dataha ngo n'ubufitinyi wararekera abo n'ubishurire rimwe ko ntitwobamara ni benshi iyo izo commentaire narazibonye muga nagenda babwira ikintu kimwe ukuri byo kugenda mu mahanga sinari nabirondeye cyane ni ibintu byanguye ko kandi sinovuga ngo ndabigaya oya ni ibintu byiza kuko hariho ikintu nanje baranyunguye ubumenyi cyane bwo mu mutwe kuko iyo uri mu mahanga nivyo ntabwo birimo vraiment ayo ujya uba wayakoreye ayo ujya uba wayakoreye ni navyo vyiza ni iterambere ry'umuntu personnel kuko urumva udakoze ntakaye mugabo no ngaha turakora no ngaha mu Burundi turashobora gukora so bice bivana n'ikintu ushaka gukora jewe nokora en tant que umunyamerika kazi nkagenda ngateza imbere Amerika kuko mu gukorera jewe Amerika c'est parce que je suis obligé narabirahiriye ndavuga ati nubwo igihugu ca Amerika cotegwa nzoteza kukidefendre parce que barafite ivyo bama kandi takidefendre soit ngira baragufunga canke aranakwica uravyumva mugabo quand il s'agit du Burundi na promesse ni mfitiye Burundi nta kintu na kimwe Burundi bwigeze musaba Burundi bwaramvyaye burandera so jewe ndafise iyo birambabaza jewe umuntu atazi ico ndico jewe sindi umunyamerika kazi gusa ndi n'umurundi kazi urumva muga ahanini je suis burundaise kuko na passeport zabo barandika ko ndi umurundi kazi muga passeport yanje mu Burundi ni yandika ko ndi umunyamerika kazi so identité yanje yambe no kuba umurundi kazi so jewe gituma narataha nuko nkiriko ndiga kandi sinovuga ngo ndatashe ubya ntahe nta mugambi mfise sinovuga ngo amashure nize hariho akazi ngahaye canke compagnie ushobora kumuhemba amafaranga je nshaka muga ni vyiza ko ngenda nkarondera ubumenyi ahubwo je nkazana iyo compagnie ngaha kugira mpe n'akazi abandi umukobwa araciye ubwenge ndakunda gose kumviriza abantu baciye ubwenge birangyohera cyane yewe afise amashavu vraiment ndamutwe indirimbo ya Sad bivuga ngo haguhura n'uwabura amahera wofu muhura n'uwaborewe inzoga ngo reka mbegereye ngo waboreye amafaranga nafaranga yakurenze fiche vana amafaranga yari so nyimba amarundi iyo yaramburiye mbwa amadora yakwenda ndacari soba uracakenye ariho umuntu yavuze ejo twari kumwe ngona ngo ujya symbole ya dollar ngo ni S ngo mugareke dakarongo ngo kamanura gufasha amarundi kwacushira amadora ngo twako tuvuga 600,000 ngo cushira ngo kakarongo kagushye ngo acakoroka birabaza yeah amahanga n'amahanga ufite ijugiza merci kubera rirasaraye cyane ngo umurundi akwiye umvuga ibintu amahanga akafisa n'amahanga Imana ikomeze kuguha ubwenge ndakunze ingene wiyumvira avyumvise hari abantu benshi dukora ibiganiro mugabiga ugasanga umuntu dukora ikiganiro avugiye abantu benshi batashoboye kuronka akajya kuza gukora ikiganiro donc biraryoshe iyo umenya ko hari abandi bantu muhuza ivyumviro biratera intege ubona ko utari umusazi ubona ko vya bintu byanje kumbe hari abandi bantu bavyumvira donc sindi jenyene biraryoshe gose uwo muvyeyi no mwita intwari kubona avuga ukuri kwibibera Etats-Unis bitamugwa neza vyose. Félicitations. You're so cute, baby girl. Thank you. Muradigita nabi andika izina rya muradigita. Pore sana. Okay. Ozzy, thanks a lot for this
this show. Sharon, proud of you. Nawe vraiment be the best muri zo plans zawe. Imana ibandanye igufasha. Then your dreams will come true. Amen. Bacanda kubaza ikintu. Eske niho hagera ahantu ukadendebukirwa kubera shiko. Unareka arakurikira yuri umu entrepreneur ushaka kuzana solution mu kintu. Hari gihe bikurambira bikaba vyinshi bikakuruhisha ku mengo. Kwikino kisubira hari yaje ko nzumusharanzo uronka ko ikintu ntoneka kwigora. Nivyashika ukaruha ukabona ko biriko biranga ni kiye kintu umva kizogusubizamo ingufu urumva uvuze ngo kwanga d'abord target yanje ni yayo target yanje sama faranga target yayo no kubona guteza imbere Burundi yego araje nubwo noronka umuceri n'ibiharage canke ibiharage n'umwumbati misi yose muga nkamazi ngo hari nk'umwana quelque part ariko ariga kubera jewe hari umwana bayo kubera jewe hari family bayo kubera jewe that would be enough kuko barakunda bavuga ngo dukorera ijuru burya ijuru ntabwo riri ahantu kure kandi ijuru sepa ngo kwama ngo mu misa kuguma wigira yuko ngo nonwe inzoga genre uya ijuru ni kugira iyo guilt à l'intérieur de toi ukumva yuko ubuzamahoro kubera uwundi muntu atameze neza ukagerageza baskitasi gukora ibintu byose kugira ubone ati uwo muntu amererwe neza urumva hama nawe wenyene ukumva uryoye kwa ikintu wakoza pani ikintu waronse urumva hama kudendebukirwa Jesse nzodendebukirwa kuko ninaza bakwigisha drone ubwo urumva azo hari ikintu banamaze je nzo nabitangiye 2 millions yo mu Barundi canke ibihumbi mu madolari kugira uvyige kugira agenda vyige wonzo ndaguhaye ikintu cha valeur yayo mafaranga for free mugo urumva je nanje Imana ihimezagirira kandi igituma nashobora kudendebukirwa je ndamaze kubona abantu benshi bafasha juste parce que nanje shaka kudugana nabandi ariko antere y'umuntu yanditse ngo nguvuze ukuri abirabure bose barakwiye kwino abazungu kubera bafise imico ya shitani kandi ijuru rizobagora kujamo merci beaucoup mama imana ikube hafi none nivyo ibintu avuga nivyo kuko uretse ndabwira ikintu kimwe oya depression nico kintu jambere cisha abantu murakunda kubona abantu benshi bavuga ngo depression nukuri c'est pas une dépression kuvuga ngo urabuza amahera uravyumva uragira ayo mahera ukabura umwanya arumva ukuyajya ukabura umwanya wo kuyajya canke n'amagara ya ntana kwemerera no kuyajya kubera iki uburushe kuko uzokora 5 jours dans la semaine sometimes hariho n'abakora 7 jours sur 7 hari abantu usanga bakora amasaha menshi jewe Sharon nakazi nkora ndi umunyeshuri utundi tuntu nutwarupiga mugo ugiye ukaraba nta n'umunsi n'umwe ndyama amasaha arengane ku munsi arumva ubicwa n'uburuhe ukacubura n'uwo muyaga kuko nta muntu umwe agufitiye umwanya kuko abantu fata ngo abantu bose bo muri ico gihugu bose babaye muri yo lifestyle yawe hariya nta muntu akugiriye ikigongwe hariya no mukase uvuga ngo nabazungu ni imigenzo y'abantu bo hanze nabwo ari imigenzo myiza cyane kuko na duse n'isengero rya satani hariya no ngaho usanga tutazi hari abantu bara bakomanta ama emission abantu baba iburaya Amerika Canada hehe batavuga rumwe na mwebwe muza mugaca muvuga nabi ngo iburaya ugasanga umuntu avuze twe kuri kingo mbega ngo baje baca bavuga nabi ngo kandi ngaba bayeho neza mu miryango yawe bayeho neza usanga akatana n'ama example ati je harabo tubana b'abarundi mbona bameze neza bafasha imiryango ya mu Burundi kuri kimuca mushaka gutanga image mbi ya Amerika by'iburaya du makavuga iburaya en général mumaze gushika ngahanye bobo est-ce que ils ont raison ko yama bishe bivana uwo muntu amaze umwanya ngana ngo temura ayo mahanga hari umuntu azaka kubita umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu jusqu'à ce que umare imyaka 5 nta kintu kimwe urabona kubita uzombwira umuntu amaze 20 ans imyaka 10-15 imyaka 40 barahari ko avuga kubwira ngo hari yabona ngo namarana uwo muntu nibatse ko nibuka commentaire yiwe yavuze aho uko ari we yakuriye kuva kiri muto donc niba yagiye avuye Tanzania sinavyo neza hama yakuriye hari and then ashabazwa n'umuntu aravuga nabi akaravuga nabi Canada Jean ko yabayeho gute muri Tanzania yabaye hari mu nzu yabaye mu ikambi jewe mu Burundi sinabaye mu ikambi baje bavuga ngo nagafinye est-ce que ureze kuko ubuzima nari mbaye y'ubujumba yabwo mbaye mwo hariya no pas du tout ntabwo busa
ubuzima bwa hariya ego looking better but they don't feel better. Ntabwo ushobora kumererwa neza uko idolari it's a cursed money na urayarya kwa ko wabize icuya uravyumva kandi ni vyabindi yuko you don't stop searching for the money like uteza ogumuyarondera money ntuhagarika every day ni haso ya misi yose kandi si ya haso yangu no musi ndakoze cyane ngo je nduhuke no ni ukora cyane every day ahubwo haragira n'igihe n'umubiri ukamenyera jewe ndi nganda njya mu masaha 8 nkirirwa mu gitanda nkumva umengo ni normal hariya nibikunda ndanabura n'amahoro no c'est différent so uwo onye muri Tanzania yabayeho nabi jewe sinabayeho nabi Bujumbura muga non plus sinabayeho neza nkuko nabayeho hariya uravyumva wewe nyimba wumva umeze neza ni bon genda ugume ngaho mugabo ntuci wibaza ngo abantu bose niko bameze ari abantu bava ruguru bagashika Bujumbura akabarambya bagasubira ruguru uravyumva ari n'abantu bakuriye ruguru abantu bakuriye Bujumbura ugasanga ubuzima bamereye neza bari ruguru so abantu ubuzima bw'abantu buratandukanye do none barasaheza uvuga ko buraya habaryoheye kurushoza kuba ngaha mu Burundi mugabo still hage bavuga ati baje kuduterwa bwa twe tuzojeyo urabona no kuri Facebook ati twe naca naduhe invitation twigire jine mu ndavuga nanwe nzo ha invitation go zozo yakina green card muzuze muri yakina green card guys muzikina no kuri muze tubereke ibyo twabajyanye si byo bazi no kuri Imana bazi kwe okay ndacara hari bavuze ati ngo ntayo ari pilote kweri okay yaravyanse ati muri pilote ategetswe kuvyemera sinategetswe kuvyemera ngo vyemera ngo mama wanda muzi umuntu twa Stanislas barazi mama wawe ego twaraba angitsa oyo uyu ni wenze twabanye uyu ego okay est-ce que iyo reka ndakubaza ikibazo kimwe nibaze ko nigeze no kubaza kera uvuze ko mu Burundi ushaka kujya mu masaha 8 hariya ukajya amasaha 4 sino ane masaha uri kurakora cyangwa uri kuriga biravana n'amativite usukora hariya kujya mu masaha menshi subunebwe ubuzima bwiza canke n'ubunebwe abarundi bashaka kuba bafise canke abanyafrika bashaka kuba bafise ukumva ko batokura umwana w'indi gashoye gutera ko twemeranya ko gukora cyane bitumutera imbere ego kandi gukora cyane nyine hagi gusaba gukora amasaha menshi ukajya amasaha gushika guca kimwe wifuza gushikako ntibisubunebwe bituma twiryamira amasaha menshi uriye kuvuga kanjyama amasaha 5 ndatamanzuke nje gupagasa oziwe twavuye gushika ngahasanga duhere ngaho nacerewe wacerewe so fata rero ko barundi bose baracirwa so haragira igihe ukaja muri iyo mode yabo ukavuga ati badashitse none kutoka ngabo sikarite ni defo nanje ndose nk'abantu bavuga ati ndose nko umuntu afite energy yawe urara ku kazi nokora nakane navuga ati dushutinga 2h du matin tuba twiriwe turi ngaha bari kubara muri patati gushika navuga ati okay niyo mwaheze ivyo vyose ndazana na lighting durashooting mwebwe muva ngaha doje gukora no so jewe ndashaka kuba afite iyo esprit yo gukora all the time mugasi nikora igihugu kirugara muri Amerika igihugu ni cugara muri Amerika manzi yuko nta hantu ugenda ku mushatsi y'injya mbanzi yuko nshaka kugenda ahantu nkazitora nkashiniruka nagenda ndazirira mwibarabara nta n'umuntu azondaba mu maso no mbanzi yuko ndacerewe ahantu kandi abantu baho bari on time muga mugiye nawe ugikorana n'abantu batari on time kandi ntushobora gumushwana n'abantu ahise atamumura babwiye ati mwene ntacu mwene mugende hama niyo mwaba ready muzi bakotwe nibaza ko reka ndakivuge ngira abantu bazakora igana baraza kunkosora nibaza ko kubareka ngo bakorere kuri ritme yabo y'ubunebwe ari yeho ahubwo nibaza ko bo bespira ukurira kuri wa mwanya wawe maybe ko umaze gusubira kuzosubira inyuma zogenda canke hirya yejo bazogenda babizi bamaze maybe kumenyera gukora cyane kumenyera gukorera ku mwanya kumenya kora ko c'est vrai nacere mugabo nariko ndakora ikindi kiganiro nariko ndakora ibindi bintu mugabo kumenyereza umuntu gucererwa kumengana ibintu bindi amakora kwandi abantu bose bacererwa nyehe parce que wavuze ko ushaka umwe wese mu byo akora bikore neza wowe muri madrone ukore neza wowe mukore neza mugabo mugihe tugifisega mentalite yuko nacerewe biraza gukora abandi bantu ni bon nta kibazo canke agenza gushikira hose ndaza kubikora arya amasaha 2 wataye bakuri kora ibindi bintu byinshi kizotera imbere kiri slow muri slow motion
ona twifuza ko aya energy muba mukwiye hariya hanye muyatwandukiza twe tuma musanze ngaha jewe ndaza niyo high nawe akazana niyo low tugashira hagati nawe usanga wageze gutya hanye oya ndagira gutya haye kwako n'ubundi je mba ndiko ndamanuka bo bariko donc je nubwo numva ubunebwe canke nkaruhuka bo baravuga ati turamaze nka 3 jours tutaryama babo baba mvumenga n'ibintu bo baba bumva umengo n'ibintu mana nabakoresheje nkama Jean oya mugurumva ivyo dukora ni kandi ntabwo ushobora gukorera ntabwo ushobora kuyikora utari muri mu yavyo so ifo kubanza ngo umuntu mwanya muga niyo ndabahaye mwanya ndashobora kuba uko twatanguranye ubusiko sikoga bariya kuturiko kuko nkarafa pasi twagiye turashootinga movie yose kandi ivyuma nivyo vyazimye imbere yuko abakinyi bazima so kandi bari bamaze n'imisi myinshi bariko baratigita urumva sinovuga ngo oya hari ibintu naje ndiko ndabaha ivyo gukora cyane ku bantu atariko baratahura akavuga ibintu byo gupilota byo gukina filme niko mutashoboye mutarazigana cyambe yavuze ko kuri ibintu byinshi gose bagiriye resume y'uko kora bariko baratakara bo bisikora vuga ibintu bya filme okay so iyo jewe so hariho ba Sharon babiri hariho Sharon wo muri Amerika Sharon wo muri Amerika korana umuvyeyi n'umwana n'umunyeshure ni n'umukozi urumva Mugeri mu Burundi ni umuririmbyi donc niga madrone iyo mvuze ishuri niga madrone iyo ndi mu Burundi mukangiye kwigira nga ishuri ryaratanguye iyo ndi mu Burundi ego ubu wihagiye n'ishure cenkina amafilm ashonga nkaririmba ego narabashemo link none ndakubashamo kari ntaco mugende murabe filme mwumvise n'indirimbo ziwe hama mugesho hari abantu rero bako barakubona uri mu Burundi waje mu biki waje gukina filme gusa ni maproje yakuzanye canke waje kuruhuka oya sinaje kuruhuka naje mu kazi iyo hendo kuba waje kuruhuka shinda kumara mara kare yari mu Burundi cenga baje kwidestressa baje kuruhuka marugiye ubu ndakubwiye ko abari karaduhuga gumari karagira ntabwo uyeneje mu kazi naje muri filme naje mu ndirimbo ko nabonye ko kubikorera at distance birangora nicyo tubona ati semestre naje kandawe ama classe no fata en ligne nzi shoye gukora nzi ndahamara kanya hama nkora ibikorwa byinshi ni usanga uri kura ruhano ne audio ndaruhano ne muganye ne akeza karigura kandi ni ibintu nkunda urumva aranandika bakivuga ko wandika umwanditsi arandika utuntu nyene turi fine turi sophistiqué ukuntu okay ama commentaire yanyu mbona menga muhashe ni menshi gose nje baranse kundayamara je naguciye intege umuntu ariko arambeshe gozira kumuca intege arifuza gutahana ubumenyi afise mu gihugu ciwe yifuza gukorera iwabo je naguciye intege igihe uvuze hariya uvuze nguri soko zibishanga wambwiye ngo hava wagutuka nivyo kwa Jean abavuga ati uri umusaza aho gose amukamuro Ega bandi ndabazi tubabamwo ndabazi bene wacu uyu mundi kase turashaka kuronka nimero ziwe yazivuze abazishaka muze kugira hariho nsati uyu mudame nyubahwe kuko afise icyumviro ciza kandi koko arabishoboye me uwo menyesha makuru hariho akana tumvise umwubatsi umufundi ashobora no kuyikora abivanye no mu gitaka je mu byo numvise arabishoboye mushigikire nibikiravuze naravuze yuko ubwa mbere nizi byo kubaka neza najeje so ndi n'umwubatsi by the way mwandi ngaha ndiko ndarondera akazi umuntu azoshaka ndamubwira nka plans come we ana ntuseda ndose nkije neza ano kuri Facebook mamenga ndabayambira ndashaka bana bakunda gushigana iyo uhaze uzuryama ngo wese iragushisha uhaze nabisha okay biroroshe guma hano uzosubire yo ni yarari ngadeje ni yarari namwe murakomata batabanje kuraba igihugu cisezerano ngo kiragushisha sha ngo abapotre ngo birirwa batanga amaviza ya USA nawe ngo ngwiki ngo busha wobona umuntu yirigwa ariruka agatako akarara ubusa ntiwakongera kuvuga uko
muga urumva nga mu Burundi umuntu ashobora kuvyuka akagenda akiruka akanabura n'amafaranga hariya yego siva turiruka kandi uteze kuyaronka uravyumva muga ndakurahiye nukuri kw'Imana nta murundi n'umwe akora kurusha umunyamerika umenye ngo nyimba wowe domaine yayo yo muse ukora umenye ngo umuntu muri domaine imwe ari hariya we wakora nka 20 fois plus ubonye mburi mu journaliste umenye ngo like hariho abajournaliste uno musi bari muri Ukraine bariko baragenda kwirukanga inyuma y'amasoro uravyumva wenye mba ukora iki ari wundi mani baba barakora gushika naho n'umutima nabo nyene like ubavamwo uravyumva bakitera ikare abana okay abakwanzuriye ko mugenzi ngo hakugorerwa mu mahanga ugorerwa iwanyusha ngoze murasama ngo mushaka kujabuka emera muri mesha muteze imbere iwanyu daba ngaha mu Burundi raho turatera amagazo ibi bolo namye ndayivuga arafa pasi umurundi ashobora kubona arateye gazo arateye ibiti palme ibiki kandi agashamwe n'umutakarondera umukozi aza kubigira hariya umuntu afise jardin yiwe abafise tomati abafise ishu abafise iki arondera ikintu aplantamo kubera ko bobo imirima yo muhira bayibona nka apana nka business oya bayibona nko gushariza niyo mashugwe yabo birabaryohera iyo birimiye hama bonyene bakabirya mbwa ni vyiza nyene ni vyiza nyene wowe umutera ivyatsi ujya tera imboga nta muntu umwe aje gusaba n'amataxe yazo hariho ibintu dukwiye kwigira mu banyamahanga nivyo ngira na yene cyo bavuga ati ubwo bumenye mwize hariya ni mu buzane ngakora ko hari ibintu byinshi baturenzemo nuko vyemera muga ntibivuze ngo wanye haca haba toilette oya miraguma ari muhira kandi muhira bwateye imbere bizokuva ko wewe nanje bizomba ko jewe ifa ko kiya kintu ukunda uzi ushoboye gukora uyikora neza ngo ushoboye guteza imbere igihugu cawe no kiri mpamvu akantu nakayide kagaca ubwenge mushobora kubigirako kada kajardin kada karima gatoya ufise bateye imicayi isi imicayi bateye imicayi ntugerageza agema verdure mushaka abara ama verdure y'ibintu ushobora gufungura cyo uvuga ati ni gazo mugabo irimwo intore irimwo itomati irimwo irengarenga irimwo misoma turakomereka misi yose tera aloe vera ni aloe giti ca aloe ukagitera ibijya vy'ibizira nkuko usanga menga ni ibintu bikoranye ndage abantu basingira nta sinzi bakibaho usanga muri quartier umuntu atekiza nko nimwe wenyine abantu bose baza gusabawe kandi wagitera muri po kandi utavuze yuko kandi uburundi duse n'amazi ahantu hose umuntu wa Dubai nk'umurima like uri plus précieux que l'or cyane like tera ivyo bintu bibatwaye tera akantu kamwe basovuga ati ejo sinzorinda kugenda gusaba hanje ntacuhomba jewe musi nagize imana nkaro iwanje intore ndosura kugura tomate oya ntacu rega n'uwo musi umwe utabusuma nta sinsume irengarenga umva bariyo gazo ibikibindi amashu ibitunguru akantu kangana ukazi ibitunguru ivyo bingene bingana ibitunguru ipinari mwene murindire gusa ndonke wanje muzora amen kandi muterera gwe parcelle hewe kandi agwe parcelle baraza gufasha kubaka yego shushu kandi nkaho usanga urayimpana amen rero ni boss lady yunya Sharon ko tabizi watabizi yitwa boss lady boss lila star usanga parcelle ku bintu by'uburofa nk'ivyo amen ibujumbura mugabo ntumparera uri muzo bamukoze naho mugabo naho muragugurira igitega niho hato ni boncho ndarima ndaciye ubwengesho shuje ndarima biharageze baramanurira ati nuse kuzo kuzuragura ibiharage Oziana changa utore 25 kilo y'ibiharage yarageze n'ibigori yana guca ubwenge vraiment duteze imbere igihugu cyacu ntidusonze twuzuranye imirima ntidusonze ubwenge bwacu dufise imana turarukuntu tugira
tubukoresha ndafise abakuza bagize malchance abavyeyi barapfa bose bari ngaho hanyuma nabana b'ibujumbura nabana batazi ruguru ico bakoze kwako papa wabo yari yakuze papa wabo na mama wabo bakuze b'investisa ruguru ntibarima oya stock yawe nivyo birimira Jean ntibasuma stock yawe nivyo birimira so iyo uwo mige kuburyo nigihe igihe batangwe kubura isukari mu Burundi bo ntibari bazicarisha isukari barya ubugari bw'ibigori kuko iwabo bararima ibigori kuburyo n'inyuma yuko abavyeyi bamaze kugenda nubu bagenda ruguru gutora indya Biratese sana. Nanje nzobigira. Nzogura karima ruguru ndagakoteye kaze karansumira ku kwezi. Anyway, twa turaje kuyaga sinzi ko hari ibindi bibazo mufise. Navyo nyene muce mu vyandika. Imboneza ni Imboneza ni akarorero keza. Yavuze ngo umupilote ngo w'indege cyangwa umupilote w'imboneza. Agent. Uri mu canke pilote imboneza. Shusho. Reka tugushimire twebwe. Nibaza ko tuzogaruka kumuramutse kindi gihe tuyage mumva ko yaga neza. Hari abantu bakunda ngo bavuze ko yakunda ukuntu ngo exprima. Donc tuzoza tukuyagishe hama cyo tugusabiye imigisha Imana igume next time nzobazanira aba legalize n'abani baze dutere story tukifuriza amagara meza surtout ntuzogwara amen zogumeze neza kugira ngo ushobore gushikana imigambi wifuza iri mu mutwe wawe ku gihugu cacu kubera ko ni wayishikako jewe ahantu nzobandisha hariya muri quartier wacu nzoshikirwa cyane donc abantu bose bafite imigambi myiza no kubatere nige kora ko nibabikora neza uwo ahantu buri urashikirwa tu d'une manière ou d'une autre urashikirwa naho utabumuzi urashikirwa ko igihugu giteye imbere duteye imbere twese usanga nyene ushikiriye urose turashika ikintu wari wifuza utaruzana kizova donc courage beaucoup mademoiselle merci gutera imbere nawe sha je ndakwifuriza nk'umwaka wiruse nka 1 million subscriber yo pango yo ndavyanse mara ko bitangaza mugabo bizobavako jana twaronse mu myaka 3-4 rero wari bwawe na shawasha natera imigisha Dakar mbese turayakiriye abakunzi bacu bandaye mudukunda mudushigikira we love you cyane gose turi hari ku bwanyu dukora ku bwanyu donc urumva ko mudahari twa twohomba Imana rero bandanye barinda mu byo mukora byose twebwe turahari dusura mu kindi kiganiro kindi bye bye Siren Vibes TV.